ndaze kuri kano kagoroba ndashaka kukubwira amajambo y'inkoramutima kandi urabona ko watekanye. Samia, wiyumva gute kubona tugiye kurangiza amashuri hama ndashaka gutegura urugo rwacu? Sha Samuel ni kuri numva ndohewe sintiye nakubwira. Kenshi mbona niyumvira, kenshi mbona nibaza mbega ni gute amazina yacu indameze yatangura zisa bikansiga cyane. Ujya muhungu arenganye yakuravye cyane sinzi gituma. Ko akuravye cyane uramuzi? Ujya muhungu no wahajyanye ni wacu mu micungana. Umenga na wa mungu wa Philip. Okay. Hama mu bisanzwe ukugwitamo kwanje sino kwita ukoroshe na gato. Kuko ugerageje kuraba abantu benshi amahitamo arabagora cyane. Ariko je kugwitamo kwanje no kugereranya n'umuntu abarindiriye moto kwibarabara. Kuko iyo urindiriye moto ukaba wavuze uti jewe ntegeze kugenda ni moto nshasha. Utayibonye ntiwurira moto ishaje. Sabesha uratera inkuru. Amfareje wangeranije niyo moto nshasha. Oya, Samia sindakugeranije ni moto. Gusa nshatse kuvuga ko umuntu azicarondera ntafica atoye. Jewe kugira ngo nshobore kuba nkundanye nawe imyaka 5. Nuko mu kugwitamo nitonze kujya ko umuntu abarindiriye moto. Yiji shaje atavuga ngo ndiko ndihuta ngo reka nce ngenda ni avuga ati nyimba nkeneye nshasha. Ntegerezwa kuyibona ijya nyene nubwo yoteba mugabo umwanya n'umwanya irashika. Rero je nawe twarashimanye kandi twahuye mu bihe bigoye turi ku ishure ibujumbura dusha dusanga tuva hamwe ino ruguru. Je nibaza ko twosengera urukundo rwacu kugira ngo icimana yatwandikiye kizoshike vraiment. Sha Samuel nico gikuru kuko ibintu bitagiye kwa mwimana usanga ari ibintu nyene atanaho byozogera. Iyi mpeta yanje ya fiançailles nakwambitse ndashaka ko haja ni ya dote ndetse ni ya mariage. Wow. Imana izabidufasha. Ndakunda. Yes. Thank you. Tugendere. Amakuru meza. Amakuru meza roba. Tumaze neza. Cyenda gukunda cyane kabisa naza ndondera kunge tuganira nkabibura ariko n'uwo mwanya ndishimye cyane ko ndakubonye. Merci. Hama ndagufitiye akado kawe. Akakado. Yego kabisa. Niyo ko ndagukunda iyo umuntu umukunda uramwemeza. Kega telefone nakanje. Yego kabisa. Oba turakora. Nana haguteguriye mwanya n'umwanya ndagukeneye kugira nze ndakurondera ko hanyuma ndiko ntegura yuko nshaka gutwara umwanya n'umwanya. Tutembere no mu gisagara. Simukobwa ari wese abayiki. Urashushe. Cyaya biraboneka mureba. Nawe uraboneka ko usigaye uri smart. Nagiye nta mukobwa twayifuza. Iyi telefone ni nziza cyane. Muganda kubwiye sha ibintu byo kubakana biragoye. Uzubanza usenga Imana abaza umutima wawe cyoko. Arashobora kugwa n'imodoka mu givya atarukundo gukura gufitiye. Zaraba neza. Shafani no biragoye ni gusenga. Icyo nakomeye no gutsinda gusengera kuza. Rega Shafani nkawe kubwawe umukobwa uba wimvira ko umukobwa bakundana mutse. Ndabizi. None mwaba babirukundana. Fani no kuri kumara byaracana. Sinokubesha ngo nkundi cyangwa ku ishure sinokubesha ngo nkundu. Rano yampaye telefone ntiyo yimata. Wana twigaye nyene. Ari no cyangwa Shaje numva ivyo bintu menga nivyo gusengera gusa. None we kubwawe umva ko no hitamwo atakina kimwe abana. Nukubaza umutima wawe biragoye. Gusenga nyine Imana ikadufasha. Ahubwo reka ntahe umerekeze kuba mwiza n'ingora. No kuba mwiza n'ingora kwera. Genzo mama. Uramutse neza. Urafise ibyo mbaza ko naramutse gute nkande we.
amakuru y'ibintu wewe urafise uruhusha rwo kundamutsa wowe uza kundaba nkande Ndagusabye- ivyanje nawe ko vyarangiye umva ndagusabye sha mpeze ntacyo ufise tuvugana iminota 2 gusa Ntacyo ufise tuvugana. iminota 2 ndagusabye ndavuga ko bimeze Dede ba ndakumviriza ndakunda cyane ndetse aho ufise ivyo uvuga konse ndagusabye imbabarire konse urazi yuko ndagukunda cyane kandi urazi urukundo rwanje nayo yuko narurariye amajoro ndi kandi urumva twasange byinshi imvura yatunyage tugiye gusoroma imyumbati tugira nte paka rugera ahantu heza ariko shetani no yatumye ujya mu mukobwa tugenza ntitugira ibintu bisa nka biriya kandi urazi yuko namukunda kandi sishobora kuguheba bijya byambaye ko byabaye nk'isanganya ariko niyo uruzi rutwara imirima y'abantu abantu bamakenera uruzi imisi yose kabisa ndagusabye imbabarire ubu rero urabona yuko Samiya uwo muheba ngo garutse wanje kumuheba ntegeza kumuheba kuko wagiye kubera iki ntago namukunda nisanganya yabaye nikuri ndagusabye Robert warampemukiye nagukunda byarashitse ariko nukuri ndagusabye kuba kukaja gutera inda umukobwa uzi ko turi kumwe nawe nta kibi kibabaje gisumbijo oya ariko genda rero gumane na Samiya hamaje wundeke nukuvuga ngo washimye bajya abanyagisagara genda rero gumane na bajya abanyagisagara ugumane na Samiya wawe hamundeke wagiye kumutera inda utamukunda ega bajya bana umugisha umengo batanga umuti nta muti ni mwitwaza imiti misi yose nta muti yaguhaye wamuteye inda kuko wamukunda ndagusabye urazi iyo twavuye ni kuresha cyo ndakubaza ni kimwe uremera yuko ujya mukobwa umusohora mu nzu nkinjira je Samiya ndi tayari kuko wewe urazi yuko nakurariye amajoro ndakugendera amazuba nshaka ko nokundana nawe twarakundanye ariko shetani no yaje arambyongera hagati yanje nawe ikintu kwemera isano mwa n'ubunyemereye dusha dutaha tumwe tumwirukana kuko ndagukunda cyane kandi nasanze ubizi nta mpamvu kuko Samiya arakubitwikiwe no mutaga okay sawa hanyuma reka witegura uze tugende turaba ahantu twicara dusange agasoda sawa ujya naveho guhenda kandi ninde Miranda banyina wowe ujya wabona utari kijuju wewe aguma guhenda agutesha mu rugo none genda witwara amugiye ateye inda nawe kandi aca yongera musohore kazima nkuru ubu rero ugiye kumusohora kandi yaramushize mu nzu icyo kijuju nani yo ariko araguhenda ntacazokumarira nyamara uko reka ugiye reka nanje nigire ndagutengana je ndafise wanje ibihigwa haze ngaha nshobora kujya gukora igipatane nk'abandi bamama ndabona ibyo no musi byagoranye washaka kurya inyama konserera amaso ndagufitira amaso nyine izo sombe uri kurabona nizo turarira none imarasiyo ubu akagaye Samiya asigaye nkengera ngo amafaranga afise niko nawe mushikanje usigaye ngaye mbe abakobwa mwabaye gute erega gukengereye hageze ahubwo ngira ngo samashure gusa wize bazoguterurira prive uyitware kwa Samiya ngo ndaje kugukwa ankengereye hageze ngira abana namubwiye ko kina nakamara ahubwo gusa jewe ico novuga ni kimwe urukundo rurabaho Mariam urukundo raho ndabizi nyene reka ndakubwira ikintu kimwe Mariam burya urukundo rurabaho jewe nubwo ntararonka amafaranga ndiko ndahiza amashure ubu nashaka ndondera akazi ndabe ingene ntangura guhembwa make make hama ndamukwe ndamushire mu nzu none wewe nyene naho kumfasha n'umukobwa mugenzi wawe kugira ngo uzuramwumvishe ko ubuzima burondegwa nawe uriko ushaka gushira mu yandi majambo uvuga ngo ubu rero wize amashure ayo mashure yawe rero ni uzoheza ahubwo ngira ngo samashure gusa wize ujya no kwizaza umubona nenka agenda kubona misose uvyuka ugenda ukora mu mazi ugenda sindabona nicuzana mu rugo ntaco mbona winziza mu rugo ntacumariye urugo neno no hava ndamuremesha ngaho ariko uvyugenda ukatisitu ongera ugaruka Mariam ntatwahishize umpenge nonje gufyatura amatafari je umuntu nayize umuntu jewe narangije isogondere ngira ntangure university nje gufyatura amatafari umuhungu afise inka umurushiki hari naho yaheze ukabanza ukicana diplome ngaho none umuntu atize niwe ntwara umugore aramugutwara nyene umuntu adafise no wa kabiri jewe ndangije sogondere ntangure university afise inguvu nyabaye inguvu za gukora arafata isuka agakora uba mpoye ubukene none Samiya aha igitumye ariko agenda noje mu nguko kwa Filipo ngo afise inka je mpoye ubukene aguhoye ubukene nyene urukundo rutagira ukwihangana urukundo rutagira kurindira umuntu nyine mukunda ankunze imyaka 5
siwe bishikiye wewe uranyumva imyaka 5 jewe ndagutumye nejo muri umubwiye umubwire ati tuma wongera ko bonus y'undi mwaka umwe canke 2 hari barisi uko ndabona imyaka 5 nyongere ko bonus y'imyaka 2 kuko n'abafata ingendo zija Uganda Kenya Tanzania bari muri bijya biduga bigenda barihangana bakarangiza urugendo bahora n'ibibazo byinshi ikiduga gitevye canke kigakwama canke kikagira ikibazo ntibaca bavayo ngo bategwa rugendo urukundo n'urugendo rw'ibibazo bitandukanye urugendo n'urukundo imyaka 5 mukundanye iyo bonisi imwe muterana n'umukoshi umuntu akabura umukobwa kunze misi yose nje nshize mera n'ugwamo jewe sinshi ari wamubonye ko yagukunda rero bakagukunda manzu kazibire rindira ndakubwira jewe ndi musaza wawe ntarakumwa kuko jewe Samia kumubura nawe ubifisemo uruhara ujya muhungu wo kwa Filipo je ntankangisha ngo afise inka je nariyize ubu ngira nje ku university secondaire ndayihejeje nashobora kuntwara umugore umuntu adafite amashuri nabindi jewe mfise secondaire ngira nje ku university afise inka zirakama uzomuhe konza atanimbe afise iki uzivye nyafya ntaco wimariye wewe ahubwo ntabyazi sawa ivyo tuvyihoze numva zikuvuga wewe kuri gisubira muhira ngaha wagarutse gukora iki mu gihe wagiye ko afise amafaranga ndagusaba rasiyo wewe ni uri kuramutuma mpera ahubwo ntabyazi kuguheba nabyazi umaze kumuhiki hata uguheba wewe ico novuga ni kimwe ampevye Samia nawe ucutakara